kazi nanyahama ngo ahore wewe imyaka tubanye nga kuri TikTok mutapengire screen gutya mutapote umwanya tubanye kuri TikTok niba ntari bwakubwire nabi n'umunsi warimwe siko uri permettre kwaje kukanduka nkande je ntubona umuntu reka ndakubwira ikintu kimwe ikindi kintu nawe acuja hajya uvuga ngo mukanya bakujya bisanga kuri Instagram we nabwo uri umuntu wo kuja kuri Instagram mama nabwo uri umuntu wo kuja kuri Instagram jewe nakubwiye ukunda kuja kuri Instagram ya mama reka ndakubwira ikintu kimwe fata doze wa urufata kuko ndakubwira ikintu kimwe je narigeze ndakubwira yuko jewe ngo ndagusanga bisanga ngo Instagram ntabwo inkoresha we nakubwiye jewe noneho sinje gushwana n'ubundi nari navuze ko ntaje kwishwana nayo beru n'umukoshi beru nta nubwo twokwishwana je nawe we bandanye ugenda wikinishije ariko hajya kurajya amapanero ugenda kurukira ko ukomereze hariya ako bakubwiye ko levo za berinka ngo ntabwo ari zurimo ntabwo ivyo ni bon biravana ni ivyo bice bivana ni ivy'ababona ni ivy'abayiyumvira that's kuko umuntu nyimba levo d'abord uvuga kuri levo yaye educatif umenya gute ni uri kuravuga nisha ni wavuze ko ufite abana batatu ego ni wavuze ko ufite abana batatu kandi je suis fier n'abana biwanje bibogare vyiwanje bibiri n'akadada kamwe ebana uziruka inyuma yavyo Nancy waba stariyo ndakore nka kwibira re Sharon aha Berinka wishari none uraza none ko abantu abandi bakobwa bameze nk'abo bajya basaba amaviza bakaza muri za Canada we uracyakuri kingaho sha umva ndakubwira ikintu kimwe jewe naratsavye Imana ikintu kimwe sinzi ko meze cyo kimwe n'abandi bantu shepa gusa jewe intuze yiwanje numva menga Imana yompezagirira honti bije ahandi hoho nabonye abantu baza hanze bagira ama depression aho tumaze kubona bagira ama depression sonze cyo uwo mukecuru nuko atukana ibindi byabo yabyaye ndabyumvishe hano byo kubera byaye ngo azikutukana ibindi byo kubyara ntiyarabizi jewe ntukana gari Sharon jamais nuko narimvuze ko ababoneka gusa warigonze ku ipoto n'umuntu yabikubwiye nabi ntabwo jewe nza sinigera ntukana mu buzima bw'iwanje jamais burya hari ubwo gusa unanutse ndakuraba ahubwo nkumigwa oya Sharon ni umutukana ndamunzi Sharon we aratuka ego je ntabwo nigeze ngira iyo ngeso kandi nta niyo uzigera mbonako ejo waraje urantuka oya none ejo yaraje arantuka warabonye ko ntigeze ndagusubiza ntituri muri class imwe ntitwanarerewe na hamwe deja Clark that Sharon ngira ngo urabyumvisha ibyawe class zo gutukana ntabwo oya no oya shaka umuduze ngaha aje ntaco bimbwira ni ibintu bisanzwe araza avuge gusa na umugani w'abaraho ngo nakurabishije muri verre ego nakurabishije muri verre kuko nta naho twonahurira ndugu yangu nukuri kw'Imana sibyo jamais ntuzigera umbona jewe ndiko ndatukana jamais de ma vie we ndumva reka ntarigera mbona bavyagaguye gatatu batarabakwa umviriza twubane jewe ndi marié mon ami jewe umva ndakubwira ikintu kimwe mon ami kuvuga ngo jewe ndikana ngo bandi batukana umva ndakubwira ikintu kimwe jewe ndi marié webera umukoshi jewe ndi marié webera umukoshi ziba ndakubwira ikintu mon ami Je suis pas ton ami. Sorry. Je suis pas ton ami. Muganda kubwira ikintu kimwe. Je ne suis pas ton ami. Chishurana nawe. Merci, ego. Okay. Sharon urafata abantu bariye ukacuba Dumba. Jewe
sinzi ko abantu baza ngaha kuri TikTok baba bahaza urumogi jewe bavuze ngo ndarunwa kandi kandabibemerere ndarunwa muga je ndarunwa nkatuza hama nkishuru waje kuntuka bro uyu mukecuru yarandaye ko arararantuka uwo mukobwa nari ndamuzi gutyo kuri TikTok bisanzwe mugura abone ukuntu kuri TikTok Dumba nawe nyene urabizi how many times wamuza ngaha kuri TikTok ubabwira ati Sharone ni mumuveho siko uyu mukecuru rero yagiye yifatanya n'abandi aza kunuka vya bindi vyo mukagwe and then tumwe tumukecuru uza afise imyaka kuko nyene n'umukecuru nane umuntu afise abana batatu cyari abana batatu ngira uravyumva kandi noneho suruyoya siko mu gihe utabuzi umuntu mu gihe utazinanye n'umuntu wowe nijewe bakwiza 30 kandi ntayafise wowe waravyaye kugira umenye iyo mfise Sharon nta cyagiye wowe waravyaye kugira umenye iyo mfise wowe basi tubwire iyo ufise ntayo nkubwiye ndakwiza 30 mwifise karani sifise 30 gusa ahubwo fise karani wowe none umuntu uruta uri kuramwita umukecuru none se abo bana batarezwe aratuka umuntu dabo abatangana kubera iki uko nuko niwumva ko ari ukutagira indero uwo umuntu nyimba mutangana nyimba kuruta uraduka ungurira akanwa kawe utangure kumutuka nana rimwe arakuvugisha kubera yagutukiye he ewe agutukiye rero rutangiye gusaza ahubwo wewe jewe ntabwo bushaka gusaza Dumba ni nasaza nkangana wewe ha nzaca wese ngiye kutangiye kunyataka urabona ko ugenda wataka abantu bose Dumba kandi wowe urabesha ico nico kibazo cawe honyene wa muri kurabesha ngo je naragusavye Dumba je naragusavye nje nabivuze cyane Dumba wa muri kurabivuga misi yose naragusavye ngo waranyimye je uzopfa umubwira ngaruke ubu ufise imodoka shasha bebe sifise ka kandi gatoya nimwe yaruje mugira parkinze ntabwo ndayitwara umfise yindi uzongenze uze gukora iki kandi ndokuramutse dushe tuyage ndawukumbuye none ko wavuye mu biti waya nta ushaka kuza nurangiza nongere nkwime wongere ugende kunyarabika narigeze ndaguharabika jewe nawe urako utarimo uranyoka ngo sinzi ngo nara umuwanjye kandi waransabye ndakwima je sinigeze ndagusaba je nofa ntagusabye je nari umungu nosaba we Dumba kandi onyene n'abahungu je nkunda nta nuko ari n'abahungu bafise inzobe ndabivuge ndabivuga nanje nangorane bivuge je nagufashe ibikode oya ndabivuge Dumba bivuge kandi uhere ku vya mbere nuvuge gushika ku kanyu uvuge nuko ndabizi nza kuvuga we nta nubwo mwibuka ko wabivuze wowe uri bukuri murambwira reka simbivuge ndagukoze isoni Dumba we nta soni wankoza Dumba wewe nta kintu kimwe ufise uravyumva kuri jewe nakwiyimye kandi itsoki ndabizi ko abantu bataza kwifata sire mugabo wowe uraza kubimenya ko ibyo bintu wabivuze vuga numva uri bukuri murambwira niba nagutwara ku hotel urambwira ngo tugiye ku hotel udafite kapote ndakubwira ati giye nkorera Dumba wowe nyene uri umuteka mutwe watwaragiye ku hoteli tugiye gufata deux chambres urambwira ngo nguma modoka ngo jewe ngenda kuriha ivyumba uragenda ngo ugiye kuriha ivyumba nzabona uzanya urufunguzo uretse gatoya ndakubwibaza ngo tujyamara mu cyumba kimwe uravuga ngo yego turashikaye aho ngaho uretse gatoya tubanze turangize ibyo mvuze nta kapote nagusavye jewe oya warambwiye ko tugiye ku hotel ngo none se ufite kapote cyane kugira ati giye nkoreraho ivyo narabivuze mugana yako ndatera blague man that was not I did say that uri kurangura hano no Dumba oya gusa jaho kanu kakapote narakavuze pe sino hari wankozeho gucya urambwira ngo none ko tugiye ku hotel tudafise kapote cyangwa ubwira ati giye nkoreraho okay sawa kubeki nakubaza kapote for real mu gihe twari tugiye kujyama mu vyumba bibiri bitandukanye mukaca ugenda ugateka umutwe ukacuza ukavuga ngo icumba kimwe je wari uzi ko ndaguha sindaguha jewe nubwo tworarana none kapote bayivugiye tugiye kuryamana mu byumba bitandukanye
nari se kapote ninda kubwira ko ntari ndayifise haje wari ufise nari ndayifise je nogenda kuraba umuhungu atakapote fise mu modoka ngo cyakwini mufatire kode reka ndakibloke oya buriki iki ngewe na nza iki ngiki ngewe ngomba kuzakibloka inde cyakwini ngo bagifatire code yo ubu rero mushize muri blog oya ntabwo nakibloke ndakihore rega jesho iyo nkibloke cyakigenda kikabaza kikarira kikamamagara WhatsApp kindeze induru oya maga murakundana wana kwina ntabwo nshaka kwina umva rero reka nkubwire nese wowe uguma wataka buri muntu wese ugomba kugushwana na kila muntu Dumba reka ndaguterera inkorodo oya uretse kandi ubundi seri nukuri kandi tubeseriye pe Dumba wowe uribukaho nyene na TikTok tugitangura kuyizako siko uribuka no tuanze tuve kuri TikTok duhere kuri Instagram uribuka baby mama atanga kunyataka nukuri ana ni kuva kijya gihe gushika ave kuri Instagram aje kurondera agatime kiwe nga kuri TikTok hama agatime kiwe kagume gakura arinda avemwo hama hagume habandi bakirane umva la uyu mukobwa ari hejuru yanje nawe aza kantuka baragira igikosi bakagira panele y'abantu 9 ata wundi muntu we kwaratuka atari Sharon ndakubaza ikintu kimwe Sharon ndakubaze Sharon uramaze kumva ijwi ry'iwanje ari kurira ego cyane beri nka ego cyane beri nka jewe nawe ni ryambere tuvugaye kuri TikTok ni ryambere tuvugaye kuri TikTok cyane twaradurira umva ndakubwira uyabanza urindire umviriza wewe igihe umaze nga kuri TikTok hari n'umunsi numwe bwakubwire nabi ego ndakubwira ikintu kimwe Sharon ndakubaza ikintu kimwe ivyo nivyo bagiye barakubwira navyo bambwiye je naravyumvise jewe naravyumvise oya reka jewe naravyumvise bakumarize naravyumvise okay kweko ndakubaza ikintu kimwe umuntu w'umukobwa w'umurundi kazi kweko utanumye uvuga ati usange inbox wewe ndahora kubera ndahora wowe uraduka ugatuka